ujya mu papa ari muri generation ikuze cyane imbere y'ujya mukobwa bizogorana cyane none ari kintu kimwe amuvyaye kabiri si kabiri gusa ibaze interval karanteyina n'imyaka 60 n'imyaka ingana 40 40 irenga mu myaka 40 harimo abakobwa friends ubu This is Wide Vision TV. Everyone, this is Wide Vision TV. Long time, ariko I'm back again kabisa 2025. Urabona ko tuje vyukuri hari ibintu byinshi dushaka kubaka kandi tukizana neza ko bizogenda neza. Making sure ko amaze kubukora sabone cyangwa subscribe kuri channel yacu. Urashobora kandi kuba uja ku ma pages yacu ya Facebook cyangwa Instagram kandi ka Wide Vision TV guco ukabasha gukora follow. Ewana ndi muri mood dasanzwe ngiye kuba nakira umwe mu basasanguzi umwe asanzwe akora uyu mwuga benshi kumbure muramuzi abatamuzi niko kajyo keza ariko mu nkundire tubanze tumwakire ndakwakire cyane. Merci beaucoup. Meze neza. Ça va meze neza pasteur. Ndakubona. Mane wisange kabisa karibu kuri micro za Wide Vision TV. Merci beaucoup kunyakira abakunzi ba Wide Vision TV. Merci beaucoup namwe kunyakira. Mubanze ubanze nabaramutse kabisa. Yeah, is me Alan the first changwe Ale Alan ça dépend amazina mpamagara mfite amazina menshi gose ariko reka tube turavuga kwa yabiri gusa Ale Alan changwe Alan the first. Alan the first. Nk'umuntu yoba kubonye ubwa mbere tubanze dutahuzanye urumenyesha makuru ari byo genda bizi ariko hari abantu ariko baraturaba bashaka kumenya Alan first ninde akorera he kwa akora muri secteur yi. Alan the first ni umumenyesha makuru ku ruhande rumwe nahakora ibindi bintu ariko reka tuvuge ku mwuga wo kumenyesha makuru nsanzwe ndumusesanguzi ndimvuzi yayo ndumusesanguzi mvuga menshi cyane kuko kandi banitondeye nkabasanzwe ndumenyesha makuru nkorera televiziyo yitwa Yaganawe TV ariko no musi wandi muri Wide Vision TV uno musi nkabari nakiriwe muri studio zaho. Urakoze cyane Alan kabisa yisange aha turamwakiriye byukuri turahuye turavuga ati reka tubanze dukore na cyane ku busesanguzi biko uravuga muri entertainment y'u Burundi na cyane muri cinema ndundi ariko byahavuye bizana muri entertainment yaho mwana w'umukobwa w'imyaka 20 agiye kuba arongogwa n'umugabo cankwe twovuga ko ari umugabo kuko ntabwo tuzi neza kari umupapa I don't know kari umupapa ariko byagiye kugaragara kari umupapa kari umugabo w'imyaka 61 agiye kurongora umwana ngo w'imyaka 20 iyo nkuru ukiyumva daboro yakiriye gute? Iyi nkuru nkibona natanga kwibona ku mastati y'abantu hirya ejo ku munsi wa mwijoro kuwa kabiri no natanga kwibona ntivyantangaje na gato kuko bibaho gute ariko nabanje kuja kwiga kwa bajya abantu ndiga bari bo ndiga ku mukobwa wari we nkuko navuze ko ndumusesanguzi bibaho kuko sinyimba urukundo baba barakundanye bibaho kuko umuntu wa 60 yinashobora kurongora umukobwa wa 20 bibaho ariko n'ibintu tutako turatahura cyane ariko kumbura tuza kuba tugaruka ngaho harabavuga ngo ni beze ya mukobwa ari muri secteur ya film barashobora ari benshi ariko baravuga ngo ni beze bashatse gucreate ni content kugira bibanze bivugwe cyane we kubgaho bibona gute kumbura tuza kuba dushika hajya ahantu ivy'ukuri turaba ivy'urukundo rw'iyo myaka 61 aza gukunda umusaza w'imyaka 40 bana umukobwa w'imyaka 20. Ibi bintu pastor niyo mbatwiye kuvyitondera n'abantu bariko barabivuga ko cyane mumanze muvyitondere gose abantu ko ravuga amajambo menshi ni ibintu bigiriko birasiga ubwenge ariko niyaba ari byo c'est vrai ndabishigikiye nyimba ari byo vy'ukuri ya demande ya mariage ari ya vrai bashaka kuja kubana ngira mbanze mbwira abantu bacinege abantu nkabajya kuko abantu benshi ko ravuga amajambo menshi ngo umukobwa ngo yihuse ngo umukobwa ntiyakorongorwa ngo n'umugabo akuze abandi bakavuga ngo umugabo ujya mugabo ngo ntiharakwiranye n'umwana ukiri muto gisa amaraso ashushe abantu bavuga ibintu nk'ivyo mubanze mureke kubivuga kubera urukundo nta myaka rugira ariko jewe muri make wewe icubona urabona ko bijya vy'ukuri byare bikwiriye bijya birakwiriye mu buhe buryo hari ukuntu usanga rimwe na rimwe tugende buke yo kumva ko abana b'abakobwa ubunya bihutira aba diaspora nibyo wayibonye ko jewe ama image ya mbere natanguye kubona nabonye yagiye kwakira ujya mugabo wiwe
nkuko yavyemeye ku kibuga c'indege byagaragaga ko ari mu diaspora hari kunura abana bacu situnga muri East Africa ndavuga cyane ahantu mbamenyereye ngaha mu Burundi no ngaha mu Rwanda usanga cyane aba diaspora batwaye ubwenge abana b'abakobwa izina diaspora yatwaye ubwenge cyane abakobwa urazi impamvu hari ubukene bwishi ariko akantu diaspora ukaza karenze iyo mumvise mu diaspora ntasubira gukonta ko bindi nshaka kontate ko umuntu tuzokundana tuzobana neza ako diaspora tugusa karatwara ubwenge abakobwa bo ngaha akarere kacu ukiraho hari kumva ko ujya mukobwa ngo yagiye akurikiye ngo si urukundo vy'ukuri kuko hari content nabonye yaho bari ko aravuga ko aho bahuriye kujya mu mugabo wiwe kuko yamaze gutera ivi deja yamwemereye demande yamwemereye ubu tubibona kari umugabo wiwe basigaye kugira iki kubitwemeza imbere y'amategeko hari kumva ko ujya mukobwa atoba yatwawe vy'ukuri n'urukundo ariko akundi ko mu diaspora akagukubita iPhone we amaye ni modoka turaza kuba tubigaruka ko kuko ijya n'ubusesanguzi n'ivyijya modoka turaza kuba tubigaruka ko bya bindi byo kumva ko je sinavyitwa ngo n'ubukene ariko kwa kundi ko kumva ngo abakobwa ngo bakunda ibintu ku bwawe hajya urukundo hajya urubona gute nabantu bahuriye kuri social media byagaragaye yavyivugiye ujya mukobwa hanyuma umugabo aratangura aramuvugisha kwa parapre baza kuba benjera mu rukundo baza kuba bigaragaza mu kumuterera ibi gwe ku bwawe urujya rukundo urutahura gute ngo kuri social media no ku mugabo angana kujya urukundo rwo kuri social media rurashoboka kandi urukundo rwo ku muntu muto n'umuntu akuze rurashoboka jewe ico nshaka kuvuga ku rukundo rw'abajya abantu ntituragaruka kuvuze ko yo bari planka cyari content bateguye reka tuvuge si twimagine nimba ari byo ndabigaruka ko cyane birakunda singombwa bikunda gute singombwa ngo umuntu wese mukundane ngo nuko mwabanje guhura ukuntu umuntu ashaka guhura n'umuntu kuri social media mugahuza mugakundana hama umukobwa muto arashobora gukunda umuntu akuze kuko ujya mukobwa aracari muto kandi ujya mukobwa ari mu myaka je cyo kirantangaza ari mu myaka itaragira kuba abakobwa ari mu rugero ngana nk'ibintu vya mariage cyane sasa none we uri kuvuga ngo rujya rukundo nugwahe kuko habayeho proposition kandi yemewe bien sûr rujya rukundo rufite ikintu cici inyuma ashaka kuvuga ati cyo kintu cici inyuma ashaka gukora amafaranga ni bwa buryo bwo kumva abakobwa batwe uri kushigikira rujya rukundo ngo nigo ariko jewe ndavuga ati bujya no kumva ko hagiye habamwo gukunda ibintu cyane si ibyo birabaho kuko kandi okay deka mbaza abana b'abakobwa vy'ukuri uri ku rwego rwo gukundana n'umugabo w'imyaka 50 nimba ujya mukobwa mumbabarire kuvuga cyane umutama ariko umugabo w'imyaka 61 sinibaza ko akiri umusore kubabizi batubwire eske ujya mutama yarafise umugore yarafise abana ujya mugabo by the way entre baraza kuba bambabarira kuvuga umutama kuko ntaco ujya mugabo vy'ukuri yarafise urugo yarafise umuryango ese ni mu diaspora hama kandi ndashaka yuko tugende pore abana b'abakobwa mwino minsi bahuye n'ikibazo nyabaki iki kibazo kihari cyo abahungura barabashinja barabidogira ngo mwengo ntimurongo iki kibazo kihari impamvu tutarongora mariage zirigwa ziraba ariko impamvu zihari basigaye bakunda cyane abakobwa ibintu kurusha abantu ku buryo umubwiye umudiaspora ntashobora kuraba ko umuntu yarasanzwe afite umugore n'abana iki cyangwa abonye umuntu afite amahera ni nkuko ngaha muri town yacu sivyo hari abakobwa ariko barongorwa n'abandi abagabo bavuye ruguru bafite abagore ruguru ugasanga bashitse yasingaha arosinoti umugore wahari yarihosheje ugasanga uriko we mugira mariage ngaha utazi ko rafise uwundi hama ivyo ujya mugabo navyo reka dusabe abantu bo bamwegereye cyane baze kuja muri commentaire banamuzi bamwegereye umunza uzokurikira kiro gane yarakira umusore aswa santeyina yoba yarabuze umufasha ikintu kiragoye bariho meme barinda bashikana katrebe mugabo hariho imyaka umaze kugeramo hari imyaka umusore w'iyo myaka hari imyaka umaze nihangane bwabo nguma ngira ubushuhe budakene urabona ku myaka pastor reka mbwire ko radukurikira abana bashusha bitonde urumva ko hari n'abasore b'imyaka 60 reka mbwire wowe n'abariko baradukurikira hariho imyaka ugezemo ibintu vya mariage bavyakuvuyeho sivyo ikindi naco ujya mugabo amaze imyaka 61 nyimba iyo bakira umusore
yari yibana wenyene mu mutima yari wenyene sivyo kuzoja gufata imyaka 61 yari amaze atamuntu afise muri we ashobora kwita umufasha agira gute bizomugora kuja kwakira kongera kubaho ubundi buzima bwo kwakira gushira mu buzima bwiwe uwundi muntu akiri muto sivyo agifisa amaraso ashushe yuno munsi tubona abana ba 20 ngaha ujya mu papa ari muri generation ikuze cyane imbere y'ujya mukobwa bizogorana cyane ari kintu kimwe amuvyaye kabiri si kabiri gusa ibaze interval 41 n'imyaka 60 n'imyaka ingana 40 40 irenga mu myaka 40 harimo mama abakobwa vraiment ubu mu amategeko ngaragiye ku mugabo asize umugore hariya kumbure ba divorceje cyangwa batadivorceje ya jino agasirimuka akaba umunyamuji akacavuga ati jewe wa mugore hariya rutenge sinosubirayo reka ngenda n'umwana ashushe toto town muri town kugira iki nanje mbo munyagisagara abakobwa rero kubera bafise amafaranga abakobwa nasubira kwiyumvira ati ese umuntu ndamutohoza vahe akomoka kahise kiwe nikiye ni amafaranga ariko bikoze no jya mutama wamenga sibyarimo sinzi ko abonye ama video ujya mutama video sivyari rega izi boro zo gutera amavi sizo ku generation zabo izi boro zo kuri rezo sosiyo kujya gukamera abantu muri ya myaka yabo sivyo bakora gutera ibigwe nikuri none reka gandi biriya bintu reka ndabwirana reka turabe hari imico y'abazungu bariko baraza irikiraza twinjira yavutse 60 na kangahe sinzi ko muri ko murayibona gutera ni buri kuki gutera ivi ubundi yavutse 64 na gatatu Burundi bugeza kwikukira bagukuri bagwa gasore yajya urumva ko ari muri generation muri make ujya muri generation y'abavyeyi bacu basogokuru rero ikintu ndiko ndavuga abakobwa cyane bako barihutira cyane izi mariage z'aba diaspora ntituzase nimurosaba batwara nimugende mugabo banza murabe tugiye he rega pastor ukuntu bizogenda uyu mwana w'umujene reka ndakwereke rero amakomantere agenda abona abantu bariko baravuga ngaha hanze bariko baravuga ati ujya mwana akurikiye amenimbara umujya mutama ujya mugabo afise amafaranga ajara yafise yaramuhaye muduga turakigarukako reka ndakwereke rero ariko ujya muduga turavuga nijya plaque yaho turayivuga nijya plaque turayivuga ko ijya imodoka vraiment ni ancien modèle reka turaza kwishikira reka ndakwereke rero reka ndakwereke commentaire ziko zirazungura abakobwa murahene reka ndakwereke commentaire ziko zirazungura kuri izo social ziko ziravuga reka bavuga ati ujya mwana afise 20 sivyo mbere rero uri yaragize kugira amaraso ashushe sivyo reka nubundi amaraso ashushe cyeza kuyagira ujya adono nubwo bobana ugiye kumufasha wiwe nawe ari karasaza ya umusaza kamene a 30 yujya mukobwa azoba ujya mutamazi wageze 70 azoba rapasiyo azoba aciye bugufi katamyaka ijana benshi bariko bavuga ukuntu biko birakurikirana bariko bavuga bati ujya mutama azosaza apfe azozaza kangahe urumva azosaza asaje ujya mukobwa azabageze kujya show azo ari mu bintu byarondewe murumviriza rero probleme aha nizobera no bari karajya show my friend ariko kico bitwa Dovize ujya mukobwa afise abana b'abajene bangana sivyo kandi siriko atazoba proud gusohokana n'umugabo wa 70 naco gazo afise 30 azo afise abajene bakuranye abajene biganye sivyo niyo bazoza kuryosha kuri beach nibutse akantu karatubwira ati tirendera abo bana muri ko muratwara buno mubadutwara natwe ujya mutama bakare natwe tuzobatwara nyuma ujya mukobwa azogiye kujya ingufu ujya mutama nivyo hari ikintu cyabagaragaye yuko usanga rimwe na rimwe abakobwa batwagwa n'ibintu bigaragara biri parapable wabonye ko baraye bamukubise imodoka bamukubise akaduga nyene nivyo kameze neza bamutereye ivi mu nyuma tuza kubona yamuhaye gift y'imodoka ifise plaque ya D jewe renda kubwiye jewe ntivyabaye jewe narisikiye aho vyabereye muno byarabibaye byabereye
Acha ndavuga abantu bazi ubunywero bwitwa La Jardine ahantu buri kumutanga reka simvuge nyene bwo boca bahamenya niho vyabereye ndashitseho ndasangaho ibisigazwa byajya amashugwe yo bagize ndavuga ati aha niho vyabereye ariko sindi sure ko yoba yari ya vrai canke yari planka navyo twaza kubigarukako ariko narishikiyo ndaharaba ndavuga ati okay vyarabaye bijya vyovyo bijya vyarabaye si montage imodoka barayidekora bien barayizana bien sûr umutama mwikoti nyana rateri anafukamye ukuntu biri bizarre reka rero tuve ku gicerekeye pastor reka tuve ku gicerekeye icurukundo rumeze kujya ariko twavuze ko abakobwa benshi ko rajana n'ibintu biko biragenda reka tugire ku vyabaye myezina tuvyinjiremo turanye imba atari planka turanye imba atari film turabenye imba atari base ce content baba barakreye breaking news biravugwa ko kijya ari film bashora kuba ari mu diaspora yamenyemo agafaranga kugira bategure content nk'ijya kugira bakore film nayo content yafashe ariko ntabwo content yafashe urabona ko abantu benshi disliking bariko mu kirundi bariko sinovuga ko bariko barabigaye ntibariko oya abarundi niko tumeze abarundi ico twakunze twase abavyeyi aho bagaze biyo myaka n'abavyeyi bujya reka ndavuga umugeni mbwa rero ya propose mariage umusaza umusaza nigirire mariage ndagarutse abasaza bifite amafaranga ari badutwara abana jewe ari kintu ku bintu byaraye bibaye ndashaka kugire commentaire nivyo imodoka imahe yo muri plaque ya D akaba abana muri ko muraribwa ku busa D oya from muri plaque ya kera mugama umviriza ubwira aho John Fise ariko ndafise ke chocolate kala muno musi tugeze kuri plaque tugeze kuri jewe bre uwo made turashika ya plaque ya D turashika kuri N ya plaque ya D usanga man ele deje tugatuyivemwo yewe tugeze turashika kuri N yabwe M soon umva hava ele hari mu jamejo yari ya kwaho yafise imodoka ya 98 ziko zirahera chuma de shora kuba zaheze turi muri M ziyari zo muri 2012 13 ziya plaque bisigura ko ijya modoka ni occasion ico cyo ni cyane ivyo byo nta numwe tutavyemeranya ni occasion siza occasion d'Europe reka pastor bw'ikikimo ona bakobwa shakuzane ibeni ni imodoka man shakuzana ikamyo ni imodoka fa kubisakaye fa kubatanyagirwa ivuze ma plaque nta nivyo baranaba makayigire mu gatwikiri wewe tu izuba man rega muga nivyore reka ndabwire rega abantu bafise amafaranga ni batwara abana wowe urazi izuba ryo ngako mirongo muri ville Bengi anakiutse urazi tondeye bisi wewe none nimba yora tondera bisi yachamukurira na station ntaco cha igitoro cabonetse igitoro cabonetse bukebuke afisa amafaranga bazokimba abana bariko bararibwa mu bujuju mwabujya buryo ngamukubita ngo iPhone ngo hariya ngo yatsi deni hariya muri Europe ngo barazibaha ku ideni no niko ibihugu biteye imbere meme n'imiduga ikintu bagitoroka ubukora baraza baragukata mu mushahara naga credit kit ka telefone abana b'abakobwa ariko uburengo babamenye maze igihe ndiko ndakurikirana TikTok ndana baramutsa cyane kwa TikTokers bacu anadutegura utuntu natujya ubu ngo twabamenye ngo muragenda ariya ngo mugasabije ngo iPhone kumbe ngo bahanye ngo umwaka ngo yo kuyiri ngo hagajahera umwaka ewana ngamujya ngamukinisha reka ndeke gukoresha ijambo kumuri ngamukinisha ngakugikinisha umwaka wose akakugira karimo parapre ya iPhone nyuma y'umwaka kubera ataba yayirishe ukabona iri bloss iCloud direct ntusuye kuyikoresha parapre umwana mugo urumva baramukinishije vyaraheze akaza ngaka mugura imodoka ya miliyoni 10 akaca mukinisha umwaka wose urazi ko ari no batereye ivi n'umwaka ugiye guhera kuri Saint Valentin no batarakora mariage kandi Saint Valentin rageze inane ariko abana bako Jenzo televi Dubai rero reka biriya bintu ndi kwibaza abana bakobwa nibiki biri mu maso yabo no oya niko umwana w'umukobwa tofata we mukazamuka mugakurana niko tumeze kandi akwereke sivyo bavuga ko umukobwa akunda umuntu sivyo akundana n'umuntu mugabo akazotwagwa n'uri lady rero muri makabana abakobwa ntibakunda no at uri play ico gihe ni wa mujana niko bimeze rero uyu mukobwa nyimba bamutereye ivi bikaba ari vya serie kaba atari planka birafise ikintu bizoja kutwereka mu minsi reka tubirindire sivyo ivyamaze kuja hagaragara twabibonye reka turindire ibikurikira tuze turabe mugaka bari filme nayo
akaba ari filime nawe nyine tubimenye. Reka mu ijambo rimwe tuvuge mu busesanguzi bw'iwanjye je ndiko ndabonamo cyane cyane ukunda ibintu ubyanka ubyemera ukunda ibintu ikindi nacyo ndiko ndabona yuko kwa gukunda ibintu biradutuma twemera n'ivyo tudashoboye kuko sinibaza kuri bijya biratera imyaka 200 urukundo azoshobora kubakana n'umugabo ntibazorega ikintu batazohurije ko nacuzi mu mutwe n'ubushuhe kivugiye mu mutwe ujya mukobwa aracafise imyaka yo kwiruka imyaka yo gusohoka cyane ugira gute umuntu agiye kumutwara afise imyaka irutiye abapapa wewe ntagifise wa mwanya wo kuzozera sohoka basohoka muri weekend bagize gute n'umupapa kuze rero umupapa amaze gukura umwana nawe ageze mu myaka yo gusohoka sivyo en plus amafaranga arahari déplacement irahari gusohoka bireme erega nacuzi ibizobere iyo yasohotse erega nazoba proud gusohokana n'umuntu akuze nico utazi erega batwagwa n'abagabo ejo mugaya ivuze umwana w'umukobwa aravuga ati junda mukunda nashatse kubishira ku mugaragaro kuko nejo ni batubona none pastor office ico ushaka gushikako urega bwira umuntu ko mukunda ku mugaragaro hajya afise ico ashaka niyabishikamo erega batanguruko niyabishikamo uraza bihera ni bukebuke ujya mukobwa afise generation bangana afise abatipe bangana ujya mukobwa aracyafise maraso yo kuja mawimbi kuja hehe ujya mu sivyo afise bientôt urya nyimba ujya mu diaspora arashaka kwagira isubirire inyuma yagusubira inyuma ariko ijya nkuru man je nibarije kari plank kabisa je pense ko ari plank reka tubirinde zo birara reka ngire bashiki bacu bale baracyahari vraiment je na modoka mfise nata modoka n'umutima nta office reka hari kugira ibintu no kugira umutima mugabana bubu muza n'ibintu by'imitima nakugira urukundo ngo abantu bafise amafaranga ne batwara bakobwa abateye afise tuyarondere kuko ndakubwiza ukuri nta mukobwa aho tugeze gozana imodoka yishyira ngaho agenda kwanza ego abakobwa b'imitima bariho kandi abakobwa b'imitima bariho ni bake aribo banyeretse ngo umukobwa w'umutima bariho vraiment ega ni bose mu kurangiza ikigo twosigarana cyangwa ijambo twosigarana nkabo ubibona gute je ikintu no cyane na ya 4G ni generation ngo ya 4 ngo 4G bientôt turaja muri 5G reka je ntanga impanuro ko bakuri bashiki bacu n'abagabo bakuze bariko bashukisha amahera abakobwa atarukundo rurimo reka mere ku bakobwa mukobwa ibanga ryo kubaka ni ibanga ritandukanye na bijya baguha ugiye kubana n'umuntu ubuzima bwawe bwose sivyo umuntu kandi utazi ngene yakuze nawe atazi ngene wakuze ni wagenda ukurikiye vya bintu uzobironka ariko muri wewe ntuzoburi fiere n'uwo mubanye nta mahoro uzigira uhana mu n'uwo mugabo kandi nta munezero bijya bintu uzobironka ubishikemo bibivyi wawe bijya waruhahamiye bimaze kubivyi wawe udoca wumva ukeneye umunezero rero kubiryoherwamo ariko ntuhagare kuri ico hari ibintu bavuga hari umugani bavuga mu gifa no reka ndawushire mu kirundi ravuga ati ngata mahera I don't know mu kirundi bera bavuga gute naco vuga amafaranga ngo ntaco ngo baravuga ngo amafaranga ngo ni mabi ngo mugabo ngo ayo mafaranga ngo utayafise ngo urarara ubusa mene hari abantu bakubwiza ukuri ngo hakuririra inzara mu ruhatsi ngo tumuri ruhatsi hakuririra mu nzu iciriritse ngo tumungolirira muri etage ndavuga ko oya ntanaki ega ntaco sinase ko abantu bagira ibintu kandi sinase ko muja kubana bafise ibintu mugabo objectif nkuru ntibe bijya bintu benshi bakeneye ama declaration y'amaviza nta kindi baba bashaka aravuga ati jumu diaspora nantwara azondeklara tugende hariya murashaka kugenda ubuzima bayemwo ubuzima bayemwo nabwuzi ashitsi no vraiment basa neza mugahari n'ubuzinge na hasurinze rero reka mce manura aba nubuze bakuze nabo mwe mufise amafaranga n'imisore namwe muriko muri idoga jenda cyari umwana jewe sinidoga kuko jewe ngo batwara abana je sinidoga kuko jewe nyima nafise amahera imana nafise amahera niba batware musi narose nanje nzotwara abo bana naco iruka naco ni none gusa problem yari abakobwa babona abagabo bafise amafaranga bakibaza ngo bajya amafaranga ajya amafaranga nyine mushaka kubajya niyo babashukisha
Wowe imagine imbwa ishaka kuza gutwara inyama nawe urayishaka kandi ushaka kuyihendesha inyama none wowe yimi iyo nyama muri make wewe wifise iyo nyama ushobora kuyigirisha utuyeri uko umenga ntushaka kuyiha kumbe ushaka kuyiha ariko ndanagushimire cyane nanje ico novuga ne kimwe nukuri nivyo reka tuvuge basi ko dukenye reka ndavyemera ariko abana b'abakobwa dukenye turiko turaronda turi mu nzira y'amajambe turi mu voie de développement ndi kuvuga ku rwego rw'abahungu bamwe na bamwe usanga nabone usanga nabonyene bikengera ndagaruka cyane kuri kote mugare yo pastor nabwiye ibintu bakwiye twigwashije bakwiye kudutera inzigo kwera uya inzigo irimo inzigo ndikwibaza nk'umuhungu yahora drag ujya mukobwa umwe si mu tiktokers si mu actrice muri film wibaza abantu boko batamubona hajya uraza abantu bamwiruka inyuma rero nawe mwashamwe mwamiruka inyuma ndikwibaza uboho bari aho bari bamwe bavuga ati pa problème y'amafaranga tuzoyasangira man je nubona nka jewe bijya bibaye dukundana ariko urabyumva bijya bibaye dukundana bamwe bibaza ngo bijya ngo birabaho ngo kumva ngo biroroshe byajya ni nkuko ufashe umutima wanje ukawambika minoti ni nkuko ufashe umutima wanje ukawambika minoti ko jiyo nkunze mba nkunze my friend urabona uyo nkunze mba nkunze ariko sinzi wavuze ngo umukobwa agira umugabo kumugurira ikanzu n'umusore wo kuyimwambika uyu mugabo yashaka kuzomubaka ijya modoka ngo ngagira umukobwa agira umugabo amugurira ikanzu akagira no gasore ko kuyimwambura uyu mugabo natema imitaye mujya mukobwa ubusore bwanje biko bumva kubusa uyu mugabo natema imitaye mujya mukobwa hajya hari abana ijya modoka nawe nyavuga ati ararosa imodoka sinzosobanza gutondera bisi kabisa aya lifte azomuhamagara nta bindi nkeka bikurikira cyangwa ari ibindi ushatse indira turindira subira inyuma ujya mugabo tuzora bijya modoka imbere bya vrai imbatari plaka tuzora umushoferi wayo ndagushimire cyane ariko ari ikintu kimwe nashaka kuvuga ifo ko tugira umutima by'ukuri umutima wujujwe n'ivyo dufise umutima unejerewe n'ivyo dufise je ku bwanje sinokumva umwana w'umukobwa w'imyaka 20 ngariko aradetingwa n'umutama w'imyaka 60 no kuko ijya nkuru nzi neza nubwo yoshika ku bavye bakunda amafaranga reka dufate ko yamaze gutanga nk'agatubutse muhira sha mugama umutima kaba kari 60 yena nengo usanga ujya mukobwa papa we ari mutonya kujya mugabo si usanga none man 60 yena nubwo bashaka ko ari imfura nkiwa usanga papa nimba ari imfura cubona papa we nka 40 yena areba bano bo muri les années passées inyuma y'imyaka 20 za 2000 barongora kare ifaranga yakoze barongora kare ifaranga nizere rero ko ikigwano twosigana nuko abana b'abakobwa nivyo ibintu ntivyorosha ariko zamuraraba n'ibintu mugira n'ibintu bifadika kuko siniyumvisha ko namba bwo bari urukundo saba abakobwa gusa nabo bagabo barabe vyikuri umuntu abantu batwaye ko bari bageze rego umukobwa wa 20 ntabara stable kuba ku rugo aragukiniriza isara are ndagushimire cyane Alain nanda gushimiye cyane kandi ndashimiye n'abakunzi ba Wide Vision bariko baradukurikirana ndabakunda cyane ndagushimiye cyane ko nawa nyakiriye hano kuri televiziyo ibutsa abantu gukora sabone n'ingene boyikora make sure nyimba uri mushasha aho hepfo ugire sabone kengere kugira notification zira gushikira jeme nawe nyene cyangwa partage mu gihe kiganiro wagikunze commentaire kugira wancourage Wide Vision TV cyangwa icubahanura canke interano batera kugira iki babandaye babaha ibintu bimeze neza cyane urakoze cyane Ale nanje ndabashimire cyane murazi ko muri umuryango wagutse kuba ndabafise muri umuryango wagutse nishimira cyane kuba ndabafise ku mazina y'Iwanje ari Pastor Nahimana. This is Wide Vision TV online. Ishimira cyane kubari ku masanamu. Ndanabashimira cyane. Merci beaucoup. Nyuma ya kamera hari umuntu abizi neza cyane abimenyereye cyane. Numwe ubo numwe. Staff. Staff. Urashira kumubona umwe mugabo je ndabona ari staff ikwiye cyane. Respect Carlos. Burya nawe bajamwitwanda umwe kari Carlos femine ya Carlos ni nchibana sha biragoye Carlos menga nikindi ki Espagne ori ki Portugal Fernando femine ya Fernando ni si Fernandine ça va merci beaucoup yali
blague turiko turatera making ashobora yuko amaze kubukora sabone urashobora no kuba udusanga kuri platforms zacu za Instagram, Facebook hamukagira follow gucyo ukazoba uraba uwa mbere uzuraronka notification. Shimira cyane ku bantu bamaze kuba sabone please. I respect you vraiment. Salute, I respect you. Generation wanje audience ku bantu bose fise ko audience abyabari ngaha mu gihugu cy'u Burundi abari muri East Africa mwese surtout dans les pays de l'Ouest. Araka tubagiye kuvuga nuri ko haza ba diaspora b'abagabo kana mazi bistakiyumvirako kagaki hakwiguza ba diaspora b'abagore nabo tukaraba natwe abajene tukiri bato sezera abantu okay ushe ku diaspora w'umugore none je nanje jya modoka sidayishaka mwana w'imyaka 60 no oya waruta mama tumirira abantu agoye contact man hariya rero hariya ngiki kintu ngutobu je mugana zosumendesha amahera mugano bw'abakoze we ntari none nkunda nkamukunda ariko rukundo rw'abantu bajeje mana urami kurangiza neza mukina gusa merci beaucoup rero imana ibahezagire ciao ciao and God bless you.